Duhere Ilahe mu Buholandi. Uyu munsi ni uwa kabiri w'urubanza mu mizi rw'umunyarwanda Felician Kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri uyu wa kane urukiko rurakomeza rwumva abatanga buhamya bw'ubushinjacyaha nk'uko byatangiye ejo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana arakurikirana uru rubanza. Kuri mikoro ya mugenzi wacu Eugenia Mukankusi aratubwira uko ejo byari byifashe mu rukiko. Urubanza uko rwagenze nk'uko abivugaga nuko rwakiriye umutangabuhamya wa mbere watanzwe n'ubushinjacyaha. Umutangabuhamya akaba yamenyekanye gusa ku izina rya KAB05. Amazina ye ntiyatangajwe, umwirondoro we ntabwo washyizwe ahagaragara, ndetse n'ijwi rye ryagombye guhindurwa kugira ngo kubera impamvu z'umutekano atamenyekana. Umutangabuhamya rero yaje avuga yuko we aje gutanga amakuru y'impamo yahagazeho, akaba ari amakuru avana mu nama ebyiri zabereye muri minisiteri y'itangazamakuru, ahavuga ko yakoraga. Yanabwiye urukiko ko afite impamyabushobozi y'ikirenga mu itangazamakuru, nicyo kintu cyonyine cyamenyekanye. Akaba rero yarakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru muri 1994. Yavuze yuko mu kwezi kwa 11/1993 yari mu nama muri iyo minisiteri hamwe na minisitiri Rucogoza. Inama yari ayoboye yayitumiyemo Kabuga, akazana n'abandi bari barafatanije kuyobora iyo radiyo RTRM. Iyo nama rero ikaba yari yavugiwemo uburyo RTRM igomba kuguma ku murongo wayo wo kutagira ikiganiro na kimwe ihitisha cyazana urugomo cyangwa se ubwicanyi cyangwa se guhembera amacakubiri mu Banyarwanda. Umutangabuhamya yavuze yuko iyo nama yaje nyuma y'uko mu Burundi hapfuye hishwe Perezida Melchior Ndadaye ku itariki ya 20/20/2021 muri 1993. Avuga yuko icyo gihe, ndavuga umutangabuhamya, avuga ko icyo gihe imikorere ya RTRM yahindutse, itangira guhamagarira abahutu kwishyira hamwe no kwimenya no kwirinda kugira ngo barwanye uwo bitaga umwanzi akaba umututsi. Iyindi nama rero yavuze niyo nama yabaye mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 10/1994, nayo ikabera muri minisiteri y'itangazamakuru. Aho ngaho minisitiri Rucogoza akaba yari yasabye yuko iyo radiyo yahindura, ntikomeze kuvuga amagambo akura urwango mu Banyarwanda, bitaba ibyo akaba yanayifunga. Akaba rero yavuze yuko Kabuga yamubwiye yuko ikiriho kivugwa uko iyo radiyo nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga. Umutangabuhamya arangiza avuga ko uko we yabonye ibintu buri munsi byagendaga bihinduka kugeza mu kwezi kwa kane RTRM irushaho kugenda ivuga amagambo asa naho atsindagira urwango, kugeza ubwo yakoreshaga amagambo asa naho yambura ubumuntu abantu, nk'ijambo inyenzi rigakoreshwa nkaho yumvikana yuko ari uko umututsi atari umuntu ahubwo agereranywa n'icyo gikoko cyitwa inyenzi. None Venuste, umutangabuhamya amaze gusobanura, uwunganira Kabuga we yavuze iki? Uwunganira Kabuga ntacyo yavuze kijyanye n'ibyo umutangabuhamya yaravuze, kubera ko azagira igihe nyuma y'abandi batangabuhamya bazaza benshi. Ubushinjacyaha buravuga ko buzahamagara abatangabuhamya bagera kuri 50. Nibarangira icyo gihe nawe azahabwa umwanya wo kugira ngo ahamagare nawe abandi batangabuhamya be baza kwerekana icyo ashaka gusobanura kugira ngo yunganire uwo aburanira. Icyo yavuze kijyanye n'uko Kabuga Felician uyu munsi nabwo atagaragaye mu rukiko, ariko akaba yari yicaye mu kindi cyumba kiri muri gereza aho afungiye. Ni gute ko yanze kuza kwitaba uru rukiko, avuga yuko atemera Emmanuel Aristide umufaransa umuburanira, yanga kuzanira uyu munsi ntiyaje, ariko yemeye kuba
yicaye mu kindi cyumba bari bamuteganirije muri gereza akurikirana urukiko. Icyo rero Emmanuel Atiti yavuze ni uko yasabye urukiko yuko rutakomeza kongera amasaha yo kuburanisha kubera ko uwaburanira yahawe uburenganzira na muganga ko azajya aburana amasaha 2 gusa buri munsi. Abwira ubushinjacyaha ko gusaba ko amasaha yongerwa bari bashatse kongeraho indi minota kugira ngo bakomeze bumve umutangabuhamya byaba bibangamiye inyungu z'uwo aburanira. Perezida w'urukiko yamwumvise bifata uko bahita barangiza urubanza. Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye cyane, ukomeze dukurikiranire iby'urwo rubanza. Nanjye ndagushimiye. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Uburundi buratangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Umukwaji wa murwi mushasha w'abasirikare b'Abarundi n'umunyamabanga ntayegayezwa w'inama y'igihugu ujejwe umutekano yarimenyesheje ubwa mbere hari kuri uyu wa kabiri mu Kajoro mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Hari mu mwihwezo kurabira hamwe ukuntu umutekano wifashe mu Burundi. Colonel Pierre Claver Nzisabira: tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Kongo yonyene. Umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo wasabwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo bafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko. Igitigiri cy'abasirikare barungitswe n'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu nticavuzwe, ariko kwa 15 kwa munani abasirikare barungitswe bari hagati y'amajana 600 n'amajana 630 nk'uko amakuru yemejwe n'ubuvugizi bw'ibisirikare bya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi yabibwirijwe rya Amerika. Kuri uyu wa gatatu amasoko yacu muri Uvira n'ikiyaya ca Rusizi yatubwiye ko yabonye indongozi z'igisirikare mu karere ka gatatu ka gisirikare ka Kongo zitegura kwakira abasirikare b'Abarundi. Abo basirikare b'Abarundi iruhande kugwanya imirwi y'abagwanyi y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga harimo Rwetabara na FNL irongowe n'Abarundi bakorana n'ingabo za Kongo. Mu mpera z'ukwa 9 umukuru wa FNL yabwirijwe rya Amerika ko ibirindiro vyiwe vyatewe n'ingabo za FDNB itariki ya 20 ukwezi guheze. General Aloys Nzabampema: mu gatondo ka karitati y'inyaga gatondo niho abasirikare b'Abarundi batabikanije n'abasirikare ba Kongo batera ahari ibirindiro vyacu biri za Namarama na Kirazi, ariko abasirikare baramwirukanye aho baje bava nibwo twakomerekeje abasirikare batatu nabo twatakaje. Kubona hari umuce w'ingabo z'u Burundi leta yemangira yonyene ubwayo kubijanye n'urugamba bagira ibibazo byo mu muganda n'abapfa biri ku gatwe kayo biteye amakenga. Frederic Bambuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu asanga bitangaje ingene igihugu kibura amahera yo gutanga nk'intererano mu mashirahamwe kirimo kikaronka yo guhingabo carungitse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ko Abarundi bobesha abo basoda ngo bazafata mu mugongo nibaza ko atari ivyo kiretse ari amafaranga avuye ahandi kandi nubwo yova ahandi bayabarirako. Ubu rero ni bwinshi. Kugera ubu hari amashirahamwe yacagiriza FDNB kujana mu ngwano mu buseruko bwa Kongo n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi Mbonerakure. Bamwe mu bavyeyi nk'uyu atashimye ko umwidondoro w'imenyekana yemereye Ijwi rya Amerika ko umuhungu wiwe yarasiwe muri Kivu y'ubumanuko. Umuhungu wanje yarakizura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yaho hahise iminsi 3-4 numva agakuru ati ngo barajaga muri Kongo, hari abantu bariko barajagana muri Kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri Tabara. Rero hageze ko cyahize inga 3 umwana wanje yaje ndende arigikomera ashaba murashe nyuma y'iminsi 2 yarapfuye. Abategetsi b'u Burundi akatari gake bahakanye ayo makuru bamenyesha ko bayakwiragiza ari abansi b'igihugu bashaka kugicafuza. Colonel Nzisabira twari inama y'umutekano mu Burundi yahanura amazu yakira ingenzi kurikanura kugira abatoroka ku rubuga rw'intambara ntibatere umutekano muke mu gihugu baciye mu kiyaga ca Tanganyika. Uzokumva yaneshejwe azoca afata ubwato yiyizira inoho hatekanye ndetse ko ashobora kuzana n'ibigwanisho. Uw'ihoteli ntuce uvuga ngo ndaronsa umukiriya no kumwaka ivyangombwa ukaza uramukubitiza ku rugohe bukebuke kugira ngo ntabazanye akarambaraye. Kugeza ubu abasirikare b'Abarundi bari mu duce twa Kitoga, Magunda na Maheta. Ni muri teritwari
za Uvira na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Kongo. Kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase bumvikaniye i Nairobi ko hashingwa mu rwego rw'inteko z'uwo muryango zija kugarukana amahoro n'umutekano mu gace k'ubuseruko bwa Kongo karimo ubutare bwinshi. Uburundi, Uganda hamwe na Kenya nivyo bihugu bitatu gusa bimaze kumurika y'ingabo. Izo bibiri za mbere zari bimaze kujana abasirikare mu rwego rw'amasezerano hagati yavyo na Kongo atari mu rwego rwa EAC. Ikindi gihugu co muri EAC gifite abasirikare ku butaka bwa Kongo ni Tanzania, ariko bari mu ngabo za MONUSCO zikorera mu rwego rw'ubuyobozi bwa ONU, zikaba zimaze amezi ziyamirizwa n'abanyagihugu ko ataco zimaze mu myiyerekano yahitanye abasivile hafi 40 nk'uko raporo ya leta ya Kongo ibivuga. Mu mirwi y'inyeshamba ingabo za Afrika y'ubuseruko zizogwanya harimo ADF gwanya ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni perezida w'u Buganda. ADF washizwe na leta ya Amerika ku rutonde rw'imirwi iterabwoba. Harimo kandi M23 muhari w'inyeshamba. Abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza igisirikare cy'u Rwanda gufata mu mugongo ivyo leta y'u Rwanda yamirira kure, mbere n'igisata ca ONU kijejwe kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo MONUSCO kikaba cavuze ko ata makuru kifitseho. Hakabamwo na FDLR umuhari w'inyeshamba z'abahutu bagirizwa gukora ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugaruke ku makuru ajyanye n'ubutabera mu Rwanda. Urukiko rukuru rwategetse ko abanyamakuru ba televiziyo Iwacu ikorera ku muyoboro wa YouTube bafungurwa nyuma yo kubagira abere. Uko ari batatu bari barasabiwe gufungwa imyaka 22. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboye. Nyuma y'imyaka 4 bategereje ubutabera, aba banyamakuru batatu bashinjwaga ibyaha byo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye nuko byafashwe. Bose ari batatu bagizwe abere n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bwagaragaje bihamya abanyamakuru biriya byaha bibiri bya mbere, nawe icyaha cya nyuma aricyo cyo gutangaza amashusho bitandukanye nuko yafashwe. Umucamanza yavuze ko kitari mu itegeko rishya rihana ibyaha. Yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha kuri aba banyamakuru bamaze imyaka hafi 5 bafunze nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha bwaregaga aba banyamakuru ko bakoze nkana inkuru baziha imitwe igamije guca igikuba. Ubushinjacyaha bwagarutse ku nkuru bwavugaga ko zacaga igikuba muri rubanda, nk'aho abo banyamakuru banditse inkuru yerekana ko inyeshyamba za FRN zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zigaruriye agace ka Nyabimata kw'intambara itutumba mu gihugu, ndetse ko n'amaraso agiye kumeneka mu gihugu. Abanyamakuru ko ari batatu biregura bavugaga ko inkuru bashyiraga ku rubuga bagiye bazikura mu bindi binyamakuru, gusa bagakora imitwe y'inkuru bongeyeho akunyu ko kureshya abasomyi, ariko ko batigeze bagambirira gukora ibyaha bikomeye barezwe. Kuri iki umucamanza yavuze ko ibi basanze koko aba banyamakuru bari bagamije kureshya abasomyi, kandi ko basanze nta bushake bwo gukora icyaha bari bafite, ahubwo basanze bari bafite intego yo gukurura abasomyi. Urukiko rwanavuze ko ibyaha byo gukurura imidugararo ko nta midugararo byakuruye, ko ndetse nta n'ibyigeze biba ngo wenda babihoshe. Umunyamategeko Ibambe Jean Paul wunganira abaregwa yagaragaje ko yishimiye umwanzuro w'urukiko, gusa avuga ko batinze guhabwa ubutabera. Kuba umuntu yasabirwaga abantu basabirwaga imyaka 22 n'amezi 5, hanyuma tukabasha kwiregura tukagaragaza urukiko ko nta cyaha cyakozwe, abantu bakababere, tubyakiriye neza. Urubanza rwatinze, urabona abantu bamaze imyaka 4 bafunzwe by'agateganyo. Niba byashoboka kugira ngo umuntu ukurikiranyweho icyaha agiye aburanishwa vuba hashoboka, ko abantu bakaba babona ubutabera bwuzuye kandi buboneye koko. Ese mu mategeko habaho nko kwaka indishyi z'akababaro, urabigenza gute? Ibyo ni ibintu navuga namaze kuvugana n'abo twunganiraga, ariko ubusanzwe amategeko yacu ko ateye ntago ari ibintu byoroshye kuba wenda wajya kuregera indishyi, ariko icy'ingenzi ni uko umuntu aba abaye umwere nyine ukuri kwe kugaragaye. Ku ruhande rw'abanyamakuru bakurikiranye uru rubanza nabo berekanye ko bishimiye ko bagenzi babo barekuwe, basaba ko ibyaha bikorerwa mu itangazamakuru bikwiye kujya bihanwa mu rwego rw'akazi aho gufungisha uwabikoze. Windi Bwana Kanijabo Jean Dodier ni umunyamakuru ukorera kuri murandasi. Bayakiriye neza, ni ikintu gishimishije kuba barekuwe, ahubwo umuntu akibaza ngo kuki byatinze imyaka 4 yose. Ikindi bikagaragaza ko ibyaha by'umwuga bidakwiye gukomeza kujya mu nkiko niba koko ibyo bashinjwaga bifitanye isano n'umwuga. Ikindi inzego zihagarariye itangazamakuru zikaba inzego koko zo guhaguruka zikavuganira